Nuvuga yuko niba abandi biyamira mu biro gusa gahembwa none uwo muntu umva azokwimarira iki? Nuvuga mwebwe Abagwizatunga mwaratakaye. Umva mwaratakaye umwe wese arimenya ntawe gukurikirana. Kubera rero niwe wimenya. Icambere uhera ko no kugura abantu. Kugira baguha ama service. Kubera batazi irore yo gutaga service, wewe ucuja kuyironderera. Nikinebwe ucuvuga uti basi akira ndaguha umuriyoni unkorera akakantu nuko nyene biza ugasanga bariko bagiriza Abagwizatunga. Mugabo namwe babimye service none ugire gutuhebe kandi wibako. Ingorane mwagiye muragira. Kubera rero ivyo yamura mwumva ndiko ndavuga ko ngwanya itapi. Hirya tapi ruje basasijya. Jege ndayibona nk'umwasi wanje. Mugare abandi nabo bashaka ijya tapi nyene. Urabona kajya karogo ka Republika. Niko bazanye iyi niyo podium yariko aravugira ko nubundi uwo kare tukiriko turakora twenyene. Ashitse bazanye iyi logo ya Republika baca bamadika ko gaha gusa. Ashikira kuri iyi nye. Mugatwe bavuga ngo no nta wundi yivugira kijya podium. Kubera iki akorero niko ntandababwira niko neocolonialisme no kuvuga kugira igihugu gitera imbere haba kunywana hagati y'indongozi n'abene gihugu. Yega fuite do capital umunyamahanga arazana kazana $100,000 akarapatria $5 millions. C'est logique ça. Yari yumvi kandi aho yaje muri service kandi yanaje no go produce yaje muri service akazana $100,000 agacaja gusaba avantage n'icode d'investissement ntaje gu créer richesse aje muri service agacara patria $5 millions cyari $10 millions n'abatwivyo est-ce qu'il a créé de richesse baza nifasha hama kuva mu 2015 acara ducutsa ticuka namwe mwimenye none ucutse ubwo nyene ucushobora guca wibeshaho ucuja kwiga gukora abantu rero no munsi ntibemera kuvuga ukuri bavuge bati erega amadevize twahorana yarayimfashanyo. Mwitavye iyi nama duhereye ku mushikiranganje abajejwe mwebwe Abagwizatunga mwebwe mwese Abagwizatunga umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye twese hamwe ndasuye kwaramutsa amahoro y'Imana. Mfise akayamuneza yuko nsubiye guhura namwe uwo munsi kugira ngo dusubire tuze turahanahana ivyiyumviro bituma igihugu cacu gishobora gutera imbere. Kandi nezerejwe nuko duhuye benshi imizirikanye imaze gutangura kuziruguruka. Igihe umukuru w'iki kigo cyanyu kiraba Abagwizatunga yambwira ngo nzenze muri iyi nama yanyu yambwira ngo nzenze kugira moralisation ngo ndabigishe ngo nivyo gutanga amakori camvuga nti none ku mutima camvuga nti none Abagwizatunga ntibagira morale ntibagira morale. Nsanga ivyo bakeneye nivyo n'abarundi bose bakeneye. Hari habo usanga umutima menga nturi hamwe kubera ibihe tuba turiko twinjiramwo. Ubu turi mu bihe tuva mu Burundi bwari butunganije uko tuja mu Burundi butunganije ukundi. Iyo rero hari akantu mara nkunda kuvuga nti ukikuta watu wanacheza vurugu mechi na wewe unaingia unacheza kitachotokea kinaweza kuwa kwa faida yako.
hari vurugumechi nawe urinjiramo. Iyo rero ingorane rero yo vurugumechi ivuyeho hakaza rero umukino wo ku rutonde hariho ababihomberamwo kuba bari binjiye muri vurugumechi batateguye ko bizota bikaja ku murongo. Abo rero nibo n'ubu uzusanga umenga imitima ntiri hamwe, bakeneye moralisation, bakeneye kumva ko ubu ari ukwiyadapta ku vy'ubu. Ubwa mbere igituma nsigaye ndabitegera cyane nico gituma mbere mfata umwanya munini wo kwigisha, kuko ari ibintu ndaba nkabona ni ibi bintu bigizwe n'umuntu aciye ubwenge. Nkabona yuko ari umuntu aciye ubwenge atobikora. Ndaca mvuga none ni kubera iki? Ni ukubera imigenzo twari turimwo yagiye mu cyo twokwita memoire collective, hamwe umenga nivyo vyo inzira wamaze gufata inzira ukayimara mu mwanya muremure umenga niyoyo. Ega ajya n'ubu yavuze ati abagwizatunga nta rurimi rundi bafise, nta rw'igihutu nta rw'igitutsi, ni business. Hari ikindi gihe byari ivyo nyene, hari ikindi gihe zari izo ndimi. Urumva ubu no munsi tugeze ku rundi rugero. Rero umwe wese atehamagariwe guca ateza kwifata nko mu bihe tugezemo. Twe twari mu gihugu umuntu adashobora kubona kazoza igihugu yo kiriko kiraje. Turabibamwo, turabagwizatunga kandi mbere n'iryo jambo ahejeje kuvuga umurongozi wa debe, abantu ntibari bazi gutandukanya umudandaza n'umugwizatunga. N'ubu muri mwe bwari abantu batazi kubitandukanya, bazi ko umudandaza ari umugwizatunga. Umudandaza adandaza ibyahinguwe n'abandi, sigwiwe n'umukomisiyoneri. Ni ukuvuga ni nkuko bamusigarije inyungu, bijya iti inyungu ni nka komisiyo bamuhaye kugira abadandaze ivyabo. None wewe uri kudandaza ivy'umushinwa yikoreye, mbwira ingero uzoronka amadevize uvye exportahe ko umushinwa ariwe yashoreye ngaha. Si wewe nico gituma n'abandi babwira ati none ko mbona mwese mwiruka muza kuvuga ngo duha amadevize ko abagwizatunga aribo bazana amadevize, mwazanya yahe mwovuga ngo babimwe none acava. Umva nk'ico gihe kubera igihugu kitabona iyo kija birafise ingaruka, utabona kazoza ingaruka zari zihari. Ubwa mbere ni urose utwo dufaranga wacu dutahiriza kuko ntuzi ejo hazoza. Twaba muri peut-être ni urose n'amahera ho kuyinvestisa ngo avyara yandi wacu yatahiriza uti nzoyasangayo nzohunga ejo ntavyo nzi. Nk'ivyo ukabibamwe umwanya muremure kugira uze wumve kuno munsi uvuga uti jewe ntangoje umutaye mutoyi muga imbona kazoza yanje niriya andabona runini ntivyakunda. Uno munsi ugira uvyigi, uno munsi baramaze kuba rukovongo biragoye. Maze iminsi ndaba abagwizatunga mu gwaruka ubabajije uti uri gukora ibi none imbona kazoza yawe niyi, uzusanga afite igicapo kindi akakikwereka kandi ugasanga igicapo gikomeye cyane. Ati je nshaka yuko uwo mugambi wanje ntanguye uzoshika ngaha. Maze iminsi uvuga amajambo menshi none nje yaragiye ese mba ndiko ndabigisha nari mugabo ngire gute nico njejwe namusa kuva mu gatondo ushaka kumugoroba yabariko arigisha na Yesu kwari uko nyene kuva mu gitondo ushaka kumugoroba. None nanje bitegereza kubuko abo gwaruka rero ndabakarero kamwe ugwaruka gorora inzuki hajya mu Kanyosha. Inzuki abavumbi nararavye ni none uwo mugambi wanyu imbona kazoza yawo niyihe mubona bizobashikana kuki? Baca banyereka industry ihingura ubuki bazoba bafise n'imyaka bakayiharura bazoba bafise bakerekana ingene
bazoshora mugano nuno musi baheruka kuja mwihiganwa muri Oman Uburundi bwawe bwa mbere mu buki nyabajene bo ngabo Kanyosha nuvuga ntibisa rero namwebwe mukuze mwebwe mwamaze umwanya munini muri mutabona mugabo bajene buno musi bobo arabona ko atari petetre Uburundi arabubona yuko buri ko buragenda agaca abone yaja uno musi rero mwebwe kugira wumve yuko nayo mahera watahirije akuye gutaha akagaruka biragoye bugi nivyo bibazo niho biva ntuzeye umuntu ntiyarazi yuko ntubushobora gutanga urudandaza hanyuma ukazovamo ikindi kintu katangura umudandaza ukazohereza umugwizatunga kuko uravuga uti ngira ntangure ndandaza muga nzogira iki none nko muza neza aracara umudandaza ugira ufise hotel y'Ibugarama muga hari igihe wari umudandaza inyungu uronka uca uvuga uti nzoyikoresha iki hariho umujene yari yakora muri salon de coiffure y'umwigisha akorera umwigisha akamuhemba uwo mujene ndamubaza none uzo kwama uri umukozi w'abandi ntuzokwigira uba bose wawe ngwega nta mutahe mfise muze nca ndamubwira none iryanzu ukoreramwo niyo ujya mwigisha toya arapanze wewe hamwa ujya mwigisha ntamwa wewe atego none aha wewe wiyumviriye uti mu mahera ampemba nze ndikata wikata gushika ugura akamashini gwaho ntuzocupaga nkuko nawe yarapanze hanyuma ugaca wihemba ndamwigisha aterega bwa bundi nivyo ashasanga nawe arashobora kuba boss wiwe hariho umutaximene nzi w'iburaya ni murundi w'umutaximene mu Bubirigi yatangwa akorera uwundi muntu anyonga taxi gushikaho azarabika amahera bika gushikaho agira taxi yiwe yarantangaje ko yavuga ati ubu sindashika ati taxi wanje mbaye ndayiha umukozi ayikoresha ati ugira mbanze ndonke ayandi yo kugura inzu ati modoka ndafise ati rero arampemba nawe nkuko naje nahora mpemba databuje ndamushira versema muga nongere ndonke ayandi nkuye ngaha hanyuma nce fata credit no bakinzu nanje ngira inzu ninamara kugira inzu gwanje nzoca fata iyo taxi mbasigaye aramahera nanje yo kurya mu vyi wanje no musi atwara taxi yiwe ko yarahamaze kuronka yanzu ameze neza umuntu rero ushaka urashobora guhera ku tuntu dutoyi uri umudandaza ugahereza uri umugwizatunga mugabo uri mu gihugu ca petetre ubwo muvuga ngo utwumugabo n'utumuraye mu nda nta mugambo ugira ngo ube umugwizatunga aho ni ngorane twagize kubera igihugu wamenga ntitubona kazoza kacu uravye ingene twinvestisa mu Burundi abafonctionnaire bose wasanga abantu benshi bari bazi investissement egare kubaka inzu agafata ideni agafata credit agiye kubaka inzu ntiyumve ko ashobora gufata credit agakora umugambi uwo mugambi inyungu yawo ikaba ariyo izokubaka yanzu kubera iki yavuga ati none ninahunga basi nzogaruka nsanga umushinge aho wari uri kuko nivyo byari biri mu mutwe uravye neza abantu hari ibintu maze kubona abantu benshi nga mu Burundi bose bari bacungiye ku kiyega ca leta uvuga ngo ni umugwizatunga wasanga acungiye ku isoko ya leta gaca umugwizatunga ugasanga umupezo hari ya ruguru ashaka umuboyi akorere umukozi wa leta azomuhemba yahe ayakuye mu kiyega ca leta ukaba umuyaya ukaba umunyezamu ukaba umuplanto
twese duca dusanga twumva ko tuzotera imbere tubeshejeho n'ikiya cya leta. Nta numwe yigeze amenya ikiya cya leta kiva he. Amahera ari mu kiya cya leta avahe ava mu bikorwa bya bene gihugu. Igihugu nisho tubavuga bati igihugu gitezwe imbere na bene cyo ni mu bikorwa bya bene gihugu. None uravye mugiro niho mvuga ko baduhendeye. Nuvuga twaguma tubona imfashanyo. Ayo madevize muvuga yavahe imfashanyo apubijetaire bazana imfashanyo hama kuva mu 2015 atora ducutsa ticuka namwe mwimenye. None ucutse ubwo nyene ucushobora guca wibeshaho ucuja kwiga gukora. Abantu rero no munsi ntibemera kuvuga ukuri, bavuge bati erega amadevize twahorana yarayimfashanyo, none ntitukironka imfashanyo twaracutse. None uraza gukubita amakofu yahora guhifashanyo ngo ntumpaye, nagira uca wicara ugakiba ubwo mureha. Ico rero kiragoye. Umuntu jewe rero ndagira ivyigwa neza nkiga nkicara. Niwiyumvire umuntu yarashobora abitwa incabwenge kuva mu bwana gushika rinda apfa agaburirwa yambikwa. Nico gito bagiye abapasuye hajya agiye muri ntuze muri retraite yabazi ko agiye gupfa. Urabona ko hariho umuntu akubwira ati jewe afise imyaka 70 ntuze, urumva arasaba prolongation. Misi baraguha prolongation y'imyaka 5, ofise imyaka 35 bagaca baguha prolongation y'imyaka 5 70. Hariho umutama yigeze kuza kunsango ndamugirira yindi prolongation afise imyaka 70. Ndamubwira mutama ngo yurumva ngo sinari bwubake akazu ngo ntawo mvise, urumva ntaha. Cyaravuga none inzu yakunaniye mu myaka irega 40 ukora uzoyubaka muri iyo myaka 2 uri kurasaba. Urumva turategera niho tumenye ngere dukira. Uri muri primaire gushika muri secondaire ugaburirwa n'abavyeyi ukambikwa n'abavyeyi. Ushitse muri kaminuza wacha wambikwa na leta ukagaburirwa na leta. Ho ugiye mu gisodaho, mu gisoda niho rero ho nyene leta ikwambika neza ikakuzanira impuzu n'ibirato. Umusoda ashatse ararya umushara wiwe wose akaguma arya akaryama akambara. Umufonctionnaire effort yonyene yakora ico bita kudepoza diplome. Uri muri kaminuza baca baguha buruse, umva wiga ku buntu, bahaguha buruse uzoguramwe impuzu bagaca bakugaburira. Uhejeje kaminuza ugaca ugenda kudepoza, no kwikorera gusa diplome ukayidepoza hajya bagaca baguha akazi. Ucurya iki? Amahera uhawe nande na leta. Ntubabwire production kuko nasanze yari gestion des affaires courantes gusa. Nta kuvuga ngo giraduze igihugu ngo kidoge kigira indi ntambwe. Gestion des affaires courantes kujya mpande babwira abayaya. Umuyaya areze umwana, nyina uwo mwana mubwira ati aramukamira amaberebere aturamugaburira uku ugira ukuze gufyonda ibivyamwa. Nta kindi. Umwana abimaze ivyakarira agoma mu ntoki gusa ahenda gushika nyina w'umwana atahe. Natwe rero abafonctionnaire gestion des affaires courantes nico gituma igihugu kitigeze gitera imbere kubera ari gestion des affaires courantes. Urumva ntacuri kurungura ntacuri kurakora mu ijambo rimwe uricaye mugabo agaca baguhemba. Duca turamugarira ngaho. Urumva ari kugaburirwa na leta ugaca ugira umuyaya umuhemba kuyukuye muri leta, umuboyi muhemba kuyukuye muri leta, ukaduga n'inzu ni leta ikubakira kuko ugera gufata credit garanti umushahara uva leta iguha. Inzu kayubaka sanze foro kuko izorihwa na leta.
leta arizo iriha nta eforo nimwe ukoze urashitse mu nzu ugumye uhembwa hanyuma hageze gupasura rero mbwira ingene ufise imyaka 60 wo kwiga gukora utigeze wiha na rimwe ushika imyaka 60 ukacuvuga wiha mbwira singorane mbwira wewe amuri mwege ndazi besha abatsinde amasoko ya leta bagira peredofre ugacugenda kurondera garanti banke kubera ari umujama muri banke naka agaca guha ya garanti banke kuko arabona ko isoko uzoyironka kuko mubanza kumvikana n'uzoyiguha mwejeje kujenama ugacugenda uterega generals agasoko niyo garanti kugira amadokima kwire gusa nta kindi agaca gukubita isoko ugaca wunguka imiliyaridi 3 nta faranga na rimwe washese nta mutaye washizemwo nikaga karatasi gusa banki yaguhaye ugaca wunguka imiliyaridi 3 ugaca usubira ukazoga umutsindira isoko umunsi umwe bakwimya ya soko mbwira ujahe ucuburi yuja niyumva yani ndiko ndabivuga kugira utegere situation yacu turimo uravye baba fonctionnaire ko turirirwa n'ubu ndabazi nta umufonctionnaire uwo mwanya wo kuja kuvuga ngo agiye kwankadira bene igihugu ngo bakore kugira ngo bazane awukura he ava umubwiye ngo agiye ku kazi umwaje ugiye gukora iki ntazi nico agiye gukora amasasi wabona saa 9 n'inusirageze gaca yiruka hehe kwibare irigara agataha saa 4 y'ijoro yacegeye n'ugwakwa mu gatondo bagiye ku kazi urumva ubuzima twabamwe mwebwe abagwizatunga nta nkadrema nta numwe ariko arabakurikirana nta numwe mwarimenya murazoraba nimwe muja kubarondera sibo babarondera mu bisanzwe nk'ubu nibyo rero je navuze nk'ubu bari mu gisata c'uburimyi ministre wa agriculture bajya bose bakora muri ministere ya agriculture ibiro vyabo biba biri hajya mugabo ntavyazi narosi igiti ntidushaka gutera imbere bimezo kurumva umwe wese arimenya uwikorera ivyiwe hajya mwandika ngo wabikorera utwabo general chas abikorera ivyabo kubera iki mutwita dutoye abikorera ivyabo twabo ubwo kubica umwana nta kubica umwana akarori urumva kubera nirirwa kuri tere ubu burorero ndamubona hagufi jewe hariho abene igihugu navuze nti kugira aba imbure vyinshi ntimugira umurima urya murima mugira umwe mwese muteranye ndabwira umubura amatari ndabwira BPA ni jewe nibemera gushira hamwe imbuto yose nije nzoyibagurira zoyiba ndagura imbuto y'ibigori ndaba baratera ibigori nsanga nta na kimwe cyarenza aha ndavuga BPA wewe warurose umurima wewe nyine wikurikiranira none warawunegrije iyumvira imbuto niguriye nkamubwira abashire hamwe emwe namara ibagirisha mugabo bamaze gutera carigira ntiyagarutse kubankada nivuga yuko niba bandi biyamira mu biro gusa gahembwa none uwo muntu umva azokwimarira iki nivuga mwebwe Abagwizatunga mwaratakaye umva mwaratakaye umwe wese arimenya ntawe gukurikirana kubera rero niwe wimenya icambere uhera ko no kugura abantu kugira baguha ama service kubera batazi irore yo gutaga service wewe ucuja kuyironderera nikinebwe ucuvuga uti basi akira ndaguha umuriyoni unkorera akakantu ni ukunyene biza ugasanga bariko bagiriza Abagwizatunga mugabo namwe babimne service none ugire gutuhebe kandi wibako ingorane mwagiye muragira kubera rero ivyo yamuhora mwumva ndiko ndavuga ko ngwanya itapi irya tapi ruje basasijya je ndayibona nk'umwasi wanje mugare abandi nabo bashaka irya tapi nyene bayigarireko
irya tapi nuruzi umukoroni yajashiraho hagati y'abene gihugu n'abarongozi kugira ngo haze ntihigere haba ukunywana hagati y'indongozi n'abene gihugu. None niko kitugiye mu bihugu bitunze usanga bo bibohora kwiki bibohora. Nafa pase nagiye muri Etats-Unis wari urubanza rusanzwe igisabisha ko je nama ndaburorero bw'abandi hageze ko Perezida Trump aza kuvuga ijambo hano kunyere muri sare turiko tugira amadeba nawe aramuramukirwa kuvuga araza baravuga ngo tugiye twakira umukuru w'igihugu ndarindira ko mbona bimwe by'uwanje protocol igenda imbere aza kugira discours ndabura je ndabwira abatwajanye ni murabe hari uje kuduhungabanya ngaha mugo muze murabe jewe nje abasoda bose bashaka kubicaramwo kugira babarereke nijya tapira uje ndababwira kugira ngo jewe mvuze ngo mpagarara ubu kameme bariko barabireka kare narahagarara ntihagarara nigurire uducungwe hajya hano nururutse bagaca birukana abantu bose ariko badandaza none nza kugurira nde ko mwabirukanye nza kugurira nde kubera iki kirazira ko abarongozi n'abarongowe baja hamwe abagwizatunga arico gituma mwese mwabura iyo muja niyo muva. Hanyuma rero icantangaje murabona aha bavugira twebwe bavuga yuko aho umukuru w'igihugu aza kuvugira atawundi yo havugira bash urabona kajya karogo ka Republika niko bazanye iyi niyo podium yariko aravugira ko nubundi uwo kare tukiriko turakora twenyene ashitse bazanye iyi logo ya Republika baca bamadika ko gaha gusa ashikira kuri iyi nye mugatwe bavuga ngo no nta wundi yivugira kijya podium kubera iki akorero niko mpandababwira niko neocolonialisme no kuvuga kugira igihugu gitera imbere haba kunywana hagati y'indongozi n'abene gihugu. Niho rero nababwira nti CFCIB jewe sipoza ko ari état major général du développement ya ministère du commerce de l'industrie nibo bahinga mwe none simwe muri abahinga simwe muri abapraticien mwisanzwe mugira umunywano hamwe muvuga muti iki twagikora iki tushikene ku Burundi butunga nko mukicara objectif narashinze inama nakoresheje abo muri secteur minier cyanagiye nezerewe vraiment kuko nasanze ivyo bakora ibinyene ndiko ndavuga ntibari bazi ivyo bakora harategeye ndabona ko bashavuye ntitwumva igituma none urabona ijya sare yo kuri Royal murayibona ingene ngana yuzuye abantu yuzuye no hejuru kandi no kuvuga ni entreprise yaserukiwe n'umuntu umwe mwumve abo bantu b'imbizahabu tukaza tuvuga ko dukeje gahabo b'imbizahabu na ma cooperative 143 b'imbizahabu abandi bimba za korota zande ubabimbo butare bari ngaho yabwira nta mwese murabasuma kuko ubutare n'umurima w'igihugu weze mwebwe murabasoromye none Jeffis umurima urashaka kuja gusoroma ari umurima waje ugasoroma ugatwara kabisa umurima waje w'ibijumbu ugahera nta uriyeko icagiye kunyohera mu nyuma rero niho babonye bati none bwabundi nta nifaranga rero riyiza mu kiya ca leta heka ngo none ngo batubarize rero basi nayo make yidutanga ajaye batubarize aya ma societe paraetatike nta numwe yumva yuko ari ya leta amahera binjije bazi ko arayabo nibazi ko araya leta arayi igihugu nukuvuga rero cya gihugu twari turimo nticari kizi gutunganya ubutunzi bwacu
nicari kizi gutunganya ingene covaho kiringo kiduge kije kuyindi ntambwe no kuvuga umwene gihugu yarimenya abandi bakimenya burya niho hava rero uja kurondera aga service uti none je ko nabuze service reka basi ntanyige turire no kubera indongozi nizizi ico zijejwe ngece gihugu twakuriyemo bo rero bamaze gushavura ndaberetse nterega mu bisanzwe uwo murima mwebwe murabasoromyi mugo murima no w'igihugu umurundi wese ategeza kubona yariyeko mwebwe rero musoromye murahembwa kamwe ntimunganya n'uwari yicaye kuko namwe murabarundi mugabo ubwa mbere mwashoye amahera yinjire mugabo imvye ubutare arashora amahera agumiza hariya ikawa arashora amahera aguma hariya ntaza yabivuze nene fuite do capital mwari muzisekwa ya fuite do capital umunyamahanga arazana akazana $100,000 akarapatria 5 millions de dollars. C'est logique ça. Yari kandi aho yaje muri service kandi yanaje no go produce yaje muri service akazana $100,000 agacaja gusaba avantage de code d'investissement ntaje gu créer richesse aje muri service agacara patria 5 millions de dollars cyari 10 millions de dollars ntabatwivyo est-ce qu'il a créé de richesse mais il a patria kubera iki yasanze za ndongo zitwebwe tudakanura acazara duhenda haritwarira itunga ry'igihugu abo bintu ubutaje nabwe nteje mu Burundi ntangorana nteye none ko mu Burundi turashoye turazanya amahera ajya amadevize ni reserve muri nta Murundi wo kugendana amadevize umufuko muko ingene vyinjiwe mu Barundi mugana uko namaze kubimenya ivyo ari vyo ntabibengere vyaje niko murabagwizatunga irifo ko muza muramenya igihugu ibiba kugira mumenye umuti n'umuti ngene utogwa jewe naragize iperereza gushikaho ntora initiateur watumye ibi donc habo urugamba contre l'économie du pays yari yaragendereje abarundi arabamenya aca babwira ati genda mu ndonderera abantu bakunda amahera muri ya système dirigeant ati bindi nzovyimenyera ivyo nkora hari muri 2015 début 2016 ati ko batunaniye kubasambuza inkoho ijya kudetirasa acavuga ati tuzobasambura economiquement le plan ibiratanguye ndakubwije ukuri bari bazi ko mu 2020 bari bazi neza kwifaranga ry'u Burundi rizoba ryafuditse